naraye kwa so wanyu mutoya niyo naraye siganje sundi ka Rega mwananje umugabo wanyu ko abari so wawe hama ikindi naco je nibaza yuko utotangazwa ari uko ntaraye muhira mama je bino bintu byandambiye umva bingeze ahantu bubu maze gukora ibyo je nokora ibingana gute none Lyduine mwananje ngo nimpaka ngo ucukora ngo ivyo noba nkoze erega ibi nimba ndabikora suko ndabikora ndabikunze ni kubw'inyungu zawe inyungu zanje buri ibi ndabikora mwana kubwira uronke ico ufungura wambare use neza nk'abandi bakobwa erega suko witwa ifuvye bisigura yuko ucusa no gupfuvya oya hama ikindi naco jewe ukazobona isaha imwe y'ijoro igeze ntarataha urabugara uryame je nzotaha bukeye nta ngorane none mama ndakubaza ndakuvuga rero mama ubu ngiye kugenda ryama mwenzi erega sinakubwiye ko ntazotaha nakubwiye ko nibyaramuka bishitse ukabona isaha imwe sihonye ni ugare uryame hama raba ushuza ndaguha amafaranga urabiko woja mu isoko kuraba ko tudahatwa nabo se kuhagara Lyduine mwana ngo hano mwananje kutambuka nk'udashaka ramutsa so wawe namahoro ga mwana uramutse ni wa mukobwa wawe yego iregura kujije ni nkumi afisa agakobwa keza yabaye inkumi ntiworaba yego kabisa Lyduine mwana urabona ko byashikana kubwira ko naraye muhira naraye kwa so wawe umwe so naranda kubwira rero niwe wuyu urumva mwana naravye hakono kwa mandi ko ndarara hanze ushobora kugira ikibazo atariho ndi mwijoro nashimye yuko namuzana tukabana hafi hama tubandanye ubuzima bwacu dutangura ubuzima bushasha turi kumwe ari hafi yacu amenye ibibazo dufise umubone umumenyere nk'umuvyeyi wawe nka so wawe nawe akumenye nk'umwana wiwe hama nyene ubuzima tubutangura nuko mama kwereka ushaka kumbabariza umutima wanje mama ibi bintu si byiza none nkabi wabona papa bazovyakira gute ababayi n'abagenzi banje mama uri kurantereza isoni jewe si byiza bazontwenga abandi bana sa basi mujaniye nyamugende kuraba iyo mubana mama si byiza uvuze ngo iki baso wanyu banyogosenge mbeo baso wanyu abanyogosenge bakumariye iki kuva so yitaba Imana ninde ndabona aje yikoreye aturenga ngo umukobwa wacu cyangwa umusengezana wacu ngo arakeneye kurya nubwo ataco bamariye ariko ku mutima ndazi ko banzirikana ntago bisigura ko cuzana abandi bagabo barakuzirikana ntana kimwe bakumariye yaba kuzirikana baba bibuka yuko ubaho ukeneye kurya no kwambara kutagasa usa neza ntubaye inkumi imyaka ingahe ndakureza ndi jenyene bibaza yuko ibi byose ndaguha ivyo ubona naje ukumbona ndabikura sindabikura kuyu mugabo Chérie pardon gato Chérie pardon gato oya umwana agomba kumbabaza reka si vyiza urabona uyaracara umwana mutonya umukumusigurira ibintu nk'ivyo umujana buke buke il est vrai nivyo mwana wanje Lyduine egome urugi ruvuye ku muryango imbehe irinjira ariko nibice bisigura ko ubuzima buca buhagarariraho nyene ubuzima ni ku bintu vyama vyabaye
twese nubone ngo twarakuze ngo turababana n'abapapa tugera hariya ubwo buzima cyose twarabiciye kandi twege dufashwa n'abandi gusa icyo ndakwijeje kimwe ndakikwijeje kujya bavuga ko umwana atari ubumwe ntakujya bavuga ngo umuvyeyi si ubumwe umwana n'uw'igihugu jewe ndi hano na mama wawe kubwo kukwitaho wewe uranye ndakwemereye yuko je nzo gutonesha nk'amata y'abashitsi zo gufata neza kujya kwikirezi wumva ivyo vyose ubona ivyo ni jewe aha biri inyuma ni vyinshi kandi vyiza je shaka yuko aho uzoshika hose mu Burundi gwaruka bazovuga ati kwe koko ujya mwana aratumye ivyo ni tukwifuza twebwe abavyeyi hama ibindi navyo rema cyo turi hano kubgaho ahubwo aridi genda nkorere so wawe ushire hagaraje gufungura sibyo mwana kandi nihangana ukihangana sibyo gatumye ndabizi ko ufise umubabaro mwinshi ariko ni wihangana ndabizi ko bitakunezereye kurumva ariko ivyo mama wawe yakoze nagise ndabishyigikiye kandi nibinezereye ariko byemereye kubera ko nimba yamuzanye hagiye wanyu ni kubera gukunda ni ari kwemera azararyama hanze agusigura imuhira wenyine byemanye ikintu kibabaje nuko mama bazoguma bamuturenga mu kibano kandi nanje bizantera isoni kumva ngo papa yarapfuye hama mama akaca azana uyundi mugabo birababaje kera by'ikibano no byiyumvira ko cyane ariko biyumvire ko kandi ube maso ari bigabo byinshi bibaburiza bishaka kwinjirira abagore babandi kubera bitware impangu z'abantu chere ube maso nikindi nacyo ni kubera nafise uburyo bwinshi je nari kugutwara tukibanira ibibazo by'iwawe bikaba by'iwanje n'iby'iwanje bikaba by'iwawe chere je ndagukunda ko bizohera Lyduine aho muri mubiki wesha wagahungu igera hano benda ndakubaze kwanza aho muri mubiki ko mwafatanye nk'ibimata Lyduine mwana wanje kuri kurarira nibiki kuva ryari mbaye umwana wawe jewe papa wanje ndaziyo namusize we ntabwo uri papa we waje ntunzorasubira wesha wagahungu egegwe inyuma kwanza vuza negegwe inyuma urabona chef mwe mwihaye ivyo mwe mwihaye muzamukinira kubona abakobwa babandi uyu wari mu minwe yiwanje nimumukinire ngo kubera ko ari imfuvye atafise umuvyeyi ubu narishikiye muri rujya rugo
ivyo mwarigize mugwinjira muko mwishakiye ubu rugo rusigaye rufise umugabo arucungirira arurarira. Uriko uranyumva? Ego. Uhereye ino saha. Uriko uranyumva? Uhereye ino saha. Sinze subire kukubonana n'umukobwa wanje Lyduine. Bura! Unyere toka. Yoko kareha nani? Ndiko ndavuga kubura. Ukacha wisigaza urabona? Kama nawe. Uvuriza ndakubarire rero. Lyduine ndagusubiriremo. Nimba ari utanguye cyangwa ari byo wari imenyereje. Uhagana n'uduhungu aho ushitse hose. Mugihe jera shite muri rujya rugo kiza kugira ku mategeko yiwanje nk'umugabo w'urugo. Uriko uranyumva? Uriko uranyumva? Are muhira. Ndagusange muhira. Ningoga ndiko mvugana nawe. Abona. Uza mu maramaza abantu gusa. Muhagara mu mazero n'uduhungu n'udu Lyduine, kuma wicurikiye amahoro stress ziki none. Charles, sinareka kugira ibibazo kuko ibibazo navyamanye kuva aho papa wanje afiriye. Uzi yuko kuva ujya mugabaze mwa rujya rugo mama ntakinyumvira nk'umwana wiwe. Sinkivuga ijambo ngashobore kunyumvira, sinkivuga nga ntahure. Akunda ujya mugabo gusumba uko yokunda je umwana wiwe. Birababaje abagabo bararyoshesha Lyduine atavyo warutse. Abagabo barahindura, yani umugabo yakwiyumviriye aragukorera gusa nyine bihangane n'abagirana. Ni mama wawe nawe uzomushira ikibura nikiboneke ni nyina w'umuntu. Kwihangana nyene byarashitse wa uvyakira nako takundi wo bigenza. Urazi kibabaje nuko ujya mugabo yatanguye kuma amategeko ngo mibane na wa mushero wanje gaho. Ana yanje kandi ranje kumuheba ntibiriba. Sinumva ko ndomuheba gaho. Ahubwo nzohapfa nkungarujya rugo. Jewe nigire ndamubise mama. Ya Lyduine, cyo wiyumviriye sico. Sindagushigiki kintu cyo kumusiga mama wawe mu nzu womaka musige uzikari wasigaranye. Ni ubwe bakukira ibintu bimeze gutari kubihangane gusa icyo cyo kuvuga umusige womoke ugende. Oya sindagushigiki mukenzi wanje mwiza urabizi ko twibaniye neza twikundani. Ariko icyo cyumviro cyo kuvuga ngo uromotse umusizi mama wawe wenyine mu nzu. Ya frère, oya gusa komeza wihangana uje ku mavusenge. Umunsi ni munsi azohinduka kandi umunsi yahindutse nawe uzoyibona kwa rukundo rwa kera yahora gukunda uzogaruka gufate neza nkuko byari bimeze kera. Rero iwo ni shatana agomba kuba ukarisha wowe na mama wawe batandukanye ntaryoherwa rega abonye mugumye mukundanye. Ategerezwa kutamwe ibintu kugira ngo umwana na nyina bagume bagena ariko ukomeze usenga ufukama usenga Imana yawe umunsi n'umunsi uzokwishura kandi nawe uzombarika. Ikintu cyo ndagukundira wampa impanuro kenshi gashoboka nkuko wabivuze ikibura nikiboneke ni nyina w'umuntu. Demeye nzoguma mu bibazo ariko ndamubona nkuko ari muvyeyi wanje. Urakoze. Nanje ngiye kugufasha gusenga nukuri kandi Imana yo mu ijuru siba yari ndazi ko bizogenda neza. Sawa. Kumengo washishwe. Wiriwe neza? Bega basha. Ko rero kuvuga usige uri kiragi. Wiriwe neza? Okay. Gusa hari akantu nashaka ko tuvugana gatonya. Bugira wana mama wawe nubwo tubana
ntaswaga ntaki yarakuze yarakecuye kandi ndiko ndaba imyaka yiwawe nawe ndabona urakangavu urakuze ukiri umwana kandi ubu nturi umumenere urakuze maze kurenza imyaka 18 ukuze mbo hari rimwe na rimwe yarigiye mwana ndaba nkakubita akajisho hirya no hino nkasanga nkabona kumengo vraiment muri make ntumbonere ko nubwo ufise uruvi kujya wewe ega nawe wobumanura undazi nawe wobumanura kandi bwogenda neza fokusa tuzaturaba rimwe basi uzate twengera mama wadahari tukaraba basi ko tuza turirorasha gatonya basi ucumva gute cyo kintu hani sono ubwira ubona ko je noza ndagendana na wewe ugendere na mama cyangwa ugendane n'umwana wiwe tandera ubwira rega Lyduine naco bitwaje numbone gutya jewe nifuza kuza kuvuga icyo wifuza cyose uri gusanywa mu icyo kintu tukagikora Jenzo gucyo wifuza cyose cy'umutima wose wifuza aho nyene niho waburindera ubona ko woza uragendana na mama kongera kugendana n'umwana wiwe cyane nabuze ndera isura ko niko mukura amata mu kanwa uraciyumvira siga uraciyumvira basi kumuriza gena no dusangane aho tuzumva no uradandahiwe akora irya ziharisha Mutwa wirije Lyduine nibikiri dukuri kurabira Lyduine ubayiki Lyduine nibiki mwana nje nibiki Lyduine bashonje uragwaye nibiki ya maso basuye kuvyuka nibiki Lyduine mbwira mwana nibiki kuri kurarira nibiki kumengura hagutse nibiki papa Lyduine nisabwe we ko ari ngaho uyu mwana yo babaye iki ishwidajena nibereye munsi Lyduine nibiki iraga kumbura umfasha tumenye ikibazo umwana yagize papa Lyduine je yanse kumba bica baye ahubwo mubaze wumve nuzi ko umwana w'umukobwa bazwa nyine rega birakenewe ko nawe umenye ikibazo kiri ngaha mu rugo papa Lyduine biragoye ko umwana w'umukobwa ngana nkuko wowe ahubwo rero cyo mbona ndabira ka telefone kanje muzo ndakibagiye nigire mu vyanjiyo hiyo shabi bagasiza amagana kari ku meza hariya mu gitku gitanda amande y'icumba Uviriza ndakubwire Ufis ukazokwirinda ukarimena bizuca ari kumena ugumye ibanga Ufis rero ndakubwira nivyo nyene by'umwungu usiga ibamba uze wihendura imene rizokumena mama Lyduine yambwiye ngo yarakumbuye se ngwino wumviriza umukobwa wawe kumbure urabizi na nyemwe wa Sa kuva aho twakundaniye naze dukundanye igihe kirekire je nawe Ego burya rero hako nobona ndikunda bamwe rujya rugo je mbaye kwa mama we wanje mfuma mbona napfuye kubw'ivyo rero ndashaka intwara
tubane muri chambre yawe tuzibamo uko nyene byo mu bibazo baba mu byiko tuzibana mu uko nyene Mbirizi ndabizi ko babaye nati ndabizi mbabaye ariko genda gukura sino kwemera tubane muri chambre rindira neza kuba ziza ndagutora tubane Mbirizi nimba udashaka kuntwara nubu ndasubiye mu ntwara tuzobibanamo uko nyene je nzovyemanga hako nshobora kwambara ni mu ryamubira umugana kuto no bebe niwihangane ndagukunda Mbirizi hitamo rero kimwe muri bibiri swa turantwara cyangwa ntwara bica bihe nuko nyene bebe urukundo ndagukunda birananiye no guhitamo je ndagukunda Mbirizi rero ushobora kumumbara ko nkunda udashaka kuntwara umudeka je ni bebe nyumviriza basi narumvise ko wahebanye n'ujya mukobwa nivyo cyangwa sivyo Sammy ibyo nivyo bya mukobwa torahebanye kubera ibimba gigi nyene narifise target yo kuzomuresha kuko ujya mukobwa naramukunda cyane rero navuze ati sinzo wa Vincent ndiko ndashwana na gahungu niyo mpamvu navuze ati reka kwanza ndakubaze imana ishimwe kuba mwashoboye guhebana nyene ndakubaze nimba atari banga mu mwarafuye iki cyo mukobwa twafuye ujya mukobwa afise ibibazo byinshi cyane yarambiye ndamushyire mu nzu kandi urabona uburyo bwanje sindigeze aho nshaka naramubwiye arindire nzomushyira mu nzu yaranze kurumva ni impamvu je n'ujya mukobwa turaheba ujya mukobwa afise ibintu byinshi biri mu mutwe wiwe ndibaza ashaka guparanganya niyo mpamvu je ujya mukobwa twahebanye ashaka kurongurwa ku nguvu mugabo abakungu bakino gihe ntabwo bafise vision ku bakobwa ahubwo bafise vision ku bakobwa yo kugitanda gusa mugabo ni bafise vision yo kubashira mu rugo kandi umukobwa amaze kugira imyaka 200 kuduga ntaba gifite kandi ya vision kandi yo kugitanda canke yo muri boîte ahubwo abafite vision nawe y'ukuntu yashobora kubaka ndabona wowe ni haragira kubaka reka jewe ngende ndondera amahigo yanje nizere ko bitazokubabaza Sam niyo mpamvu nahisemo kukubabaza uri umugenzi kandi ntwobifa bonne chance merci urakoze cyane kumereza amahigo sagenda urabe ko amahigo yawe yageze urakoze cyane sawa gahungu bati ya posi nje ya mdomo wewe baadhi yako na nije na shop ile shop
ngaho Jashitse mukara. Urazo twakomeye induru tuboroga tugira iki? Nibiki. Erega umwana, bwa bundi umwana yaragwaye intandara ntunavuge ko umwana agwaye intandara. Yakumba. Ahubwo raba nukuri raba. Yabaye. Raba nukuri baje numiwe. Lyduine Erega je mvuye mu nzu je niruka. Nsanga umwana kumbagaye ngaho hasi. Uri mukuri? Ko nukuri. Ahubwo raba ubaza umwana. Lyduine mwana ntibikubaye iki? Izo ntanda byamufashe ryari? Ahubwo naje ndumiwe ndatangaye. Erega na nicaye mu nzu ndiko nakora twa dukorwa tumwe wasigira ndiko nakora. Numva umwana nakomye induru. Yego. Yego umwana ndarahatse yimwe. Abantu bogwira. Ego utahaba umwana yaragiye. Nukuri ni hatari nukuraba umuntu akabingana yo mufuza rero nimba ari uko. Shamuga izo ntandara nibaze mufashe vuba da. Je sinzi yo nagiye nje gutembera mugenzi hari ahijya. None bimeze gute none? Ni sawa? Hewe ndakuboneye ufite amakuru ngo mwarahebanye na gahungu. Nivyo? Nyene twarahebanye. Mwapfuye iki? Ngene mwari mukundanye? Kirya muhungu ni birebire. Je namubariye antware. Baramenga ntabirimo ntashaka kuntwara. Nshaka bati sawa rero bihagarare. Ca ndamuheba. Lyduine, hari ikintu wewe uri kurampisha. Kuko sinumva nimba umuhungu umubwiye ati agutware. Birashobora ko ataburya araronka. Akaba ari karitegura. Naye imyaka mukudaye ni myinshi. Wari kumurindira ico kintu si kintu mwopfa ngo kubera yase kugutwara. Wari kumubaza kwanza habura iki? Ko mukundanye. Habura iki kugira ngo untware? Ukamwumviriza kwanza pana guhita ufata ingingo. Canke wakurikije zangingo babavyeyi bawe bari bakubwiye ngo ntibashaka kubona muri kumwe n'urya muhungu. Burya rusi ndakubarire. Ibibazo ku muntu ntivyigera bihera. Niyo mpamvu udashobora kubona ibibazo vyanje byose kandi ngo bitahure. Kanatsinda umuntu ni harehare. Niyo ngingo je nafashe ku bwanje nabonye ko yonyorohera. Ewe ndumiwe ndaherewe. Byari ibintu nivyoroshe. Ntabwo bishobora koroha kuko imyenge y'inzu imenya na nyeneye. Ahubwo ngo numperekeze risubiriye muhira. Ndakurenza irembo. Meze neza. Kumengo warusinziriye. Shubusirimu bwakurembeje usigaye uryama saa sita? None programu wari wayibagiye? Cyari umuntu hari numvise umenga muri kumwe mu nzu.
numva nezerewe cyane kuri uno mwanya wampaye numva ndyohewe cyane ndabuze na hano no bihera gusa ntabwo ndi umuntu umenyereye cyane kuvuga no majambo mugabo kuri wewe so reka ndabikubwira kandi nagomba nakubwira ko ndagukunda ko burya nasanzwe umukobwa mwiza cyane uraruta abandi bakobwa bose narashoboye kubaza umuhungu umwe waramukundana nawe gahungu kugira ngo numve yuko kuko burya hari abakobwa benshi usanga bahibana n'abahungu kubera imico mibi cyangwa kubera babasabye bakabiyima mwanumvise ko ufite projet nziza cyane rero kandi projet Ufis najyo ni Ufis kuvuga ngo mu byukuri nagomba ndakumenyeshe yuko nabwo meze nk'abahungu bagira projet zo ku gitanda batagira projet zo mu kuba nkunda ni byiza ariko je sindi umukobwa wo gukunda aho nubeshe ibibazo mfise birandengeye sinoshiramwe iby'urukundo navyo okay igimana irema Adamu Bibiri tubwira ngo Adamu yabayeho mu buzima bubi kuko yabona imbwa akabona akayabu akabona ibikoko bitandukanye mugongo Imana imaze kumusinziriza mu rubavu imukuramwo Eva ngo avyuse amubonye Eva acaratwenga bisigura yuko rero Eva yabaye igitwenga Eva yabaye umunezero kuri Adamu najyo ndashobora kukubera umunezero nivyo urafise agahinda mugabo ndagusezerana yuko ntabwo uzokwigera ugira agahinda n'umusarimu uravyumva ivyo vya Eva ni vya Eva ngandi kumwe n'uwitwa Sammy mu byukuri ndakwinginze umereza ayo mahirwe kuko nta wundi muntu numva yuko nkwiriye gukundana nawe atari wewe mu byukuri utandukanye n'abandi bakobwa benshi cyane abakobwa kino gihe ningene wambara wewe utandukana n'ukuntu abakobwa bambaye abakobwa kino gihe ubabaze kuja muri boîte ubabaze kuja mu muziki ntubabaze projet y'urugo nubwo ubabaza tuzokubaka ryari bakubwira ati no ni haragera ndacyaje kirori mugabo we nta kirori ujyamo niyo mpamvu naje kukubwira ko nyemerera nzokubere Eva nyemerera nzokubere Adamu nawe umbere Eva please ikindi nacho Imana nishobora kwihenda Imana nishobora kugwereza isura nziza ikiguha umutima mubi ndakubaza Imana yakuremye nimbi yaguhe umutima mubi kamone mbwira ufite umutima mubi mu byukuri ndabona kuri umusirikare mu rukundo ndemeye kuzokudemobiliza ubu mudemobilize mu rukundo nyemerera bebe please ndagusaba mu byukuri nta mu maso yanje sawa wanyemerera cyo kore umutima wanje noraba umunezero ugeze numva nizeye cyane sivyo sawa ni byiza mwatese intore ubuzima twatese intete wonzima n'intete erega burya namaze kuba umukwe aho namba wazanye n'ayinda umugabo ajya cyane n'wasuma ndakunda gukinisha ndagukunda mugabo uri mudemobilizo utwenga udashikana menguraga kwari gasusa je no kurambarira nivyo nyene ntavyo aruzi reka shanda kubwire aho bona turagendana n'abantu tutazi imico yabo hewe urazi ibintu nasanze hariya kwa Lyduine nahagaze nk'isaha yose ku muryango ndindire ko banyugururira nguma numva ibintu biboneka ko Lyduine yarari kumwe n'umuntu mu nzu kutambaza rero ati bari kumwe nande mbarira ndiko ndakumviritse naragagaye nanje navuze ati aha sindahava ntumvisa ntabonye neza umuntu bari kumwe mu nzu hewe mbona umukobwa arasohotse araza n'igitenge mu gatuntu nkuku biboneka neza ko yaravyutse ari kumwe n'umuntu kutambaza rero mbaza neza we nawe kumenga ntushuhiye ndiko ndakumviritse hewe nza mbona se wiwe arasohotse n'indani ndeshe ndumigwa ndavuga ati none ubu Lyduine ngo mubwire ko yagiye kuryamana n'umugabo wanyu gasuko umuntu yakwisize ubwo n'urusaku ibyo bintu sivyo nisose nama nakubari se wiwe byo nanje nzoruga ndayimbajije Lyduine ubimubaza
nanje yo ntabibonera guca amaso ku yandi ndabizi neza n'ubu nuko gusamara amaye kubera nabasanze mu n'ahandi ntazobikwemera wowe bagiye bakugukunda bameze nubwo wo mufata neza utamwibone usanga amaguru arani ntiyopfa bikwemereye ahubwo nukuraba tukasha tukamuja kure kuko azohava twigisha n'ingeso kuruna mu banyahindutse Yesu we ndumiwe kumbe Lyduine ameze uko Sanye niyo mpamvu bahebanye na gahungu kabiri gatatu ubu yarironkeye igipapa shaki mugirira neza ubu yasubira kwikoza gahungu kimumpompo reka pana bisanzwe rero nukuraba je nkagabanya je suswa kugendana nawe cyane kubera ugendana na Suneba ugasuneba nkawe amakuru nenda ukumbuye ko wampevye gashaho oya no guheba gute we nuzi ko umuntu wanje reka no kuri kiba urahebana usiga ufise uwo mutima nta mutima wifise ahubwo ndakubonye nenda ukeneye ndakwibaritse ngira utangura kubura shebaguzwa oya sugushebaguzwa ahubwo ntumpishe sha ntuzi ko umuntu wanje ayo makuru mwananje mpa nukuri mama Lyduine uburengo sigaye musangira umugabo n'umwana wawe ewe gasusa eka wari kurasusa gugwa undondera ntane gutangara ibindi ari kundonderera aho rero karacinga n'ubunyene muratanguye gutwara amajambo musutwa mwabuze ije muvuga mwabonye yuko umwo kuceraje n'umukobwa wanje umvirize ndakubwira ikintu kimwe misi yose umuntu yikura mubwira ukuri ntigera kwemera uravyumva ntigera kwemera ubu rero uciye uduza umunwa cyane gose kugira abantu bose bakumve jewe ndiko ndakubaza kubera navyumvise je nyumva uno musi shitse nkanabikubwira hari abakuraba kanagutwenga ivyo mbe warubizi aha muri quartier nta muntu numwe atabizi mugabo genda ucungura ugo rwawe kubera birakugoye n'ukuri ego mama karacinga ni rero kwera mubona ko Imana yanyibutse kanteye iteka ikampa umugabo anyikundira anyitayeho je n'umwana wanje muratanguye kubabwa murondera ingenda muvano murondera amajambo hatari umva ndakubwira umukobwa wawe ndabazi mwa bakobwa ngo muri quartier wacu muri amashebebe kandi ndakubwira ivyo bintu mwihaye muza muricarira imiryango itabaraba je munshire hasi nkona umunsi nabafashe ubu ngira mpera ku murongo umwe duhuye ariko arabe baguzwa ndamutera ibuye ubuzo ndagenda akagundira kamabuye ndakwiyamye ugenda ubwena bajya bagenza bamwe mwirirwa murahehekana mushire hasi je namwe nitungana mungana na Lyduine je mushire hasi mu ngafana umvirize ndakubwira ikintu kimwe mu Lyduine ndakubwira ikintu kimwe ngo akagunira ahubwo uzuhamagare urabona bya bituga byendi bifise bavyuze amabuye uyatekere kuko uracayatekeye aha nari ndabikubwiye nk'umugenzi kubera aha anya nta muntu numwe atabazi uravyumva wicarira umukobwa wawe umwicarire ureka kugarura impene ikiri hafi amara kurenga imirambo kabira hayi kuruka vuga rako nashibaguzwa genda twara amajambo yawe iyo sha yavuga ngo urukuru niyo nkuru aha noja nkanjanjwa nibuke ko atari se yamuvyaye aha burya no kwiremarema ntihagarara ko burya karangira bibaye nacu badavuga ngaha ndashaka ukuri kugira mu kanwa wawe Lyduine mwana wanje
ndakwinginze umbwize ukuri Lyduine mwana ndashaka kumenya ikintu warambura Lyduine ni igiki ntakoze ku bwawe nk'umwana ndikundahera nk'imfubyi Lyduine naritanze ntiziganya ntaco nisigaje jewe nyene ubwanje nariyanse kugira ubone umunezero kugira ndakwibagize ko uri imfubyi narakubereye papa narakubereye mama ntaco ntakoze Lyduine kugira umwana wanje ugera hugeze no munsi mama nirihe kosa nagukoreye Lyduine mwana karaciye inganiga mwana wanje umara amazi ga Lyduine mu kugenda na so wawe ga Lyduine wewe koko iryo kosa nayigira ko aragukoreye Lyduine wari kunyegera nk'umuvyeyi wawe ariko wari kubahuka kugenda na so wawe Lyduine ndagusabye mbitse ukuri Lyduine sa bavuga ngo urukurukuru ni inkuru Lyduine ndashaka kumenya ukuri kandi ubimbwira tuje utambesha Lyduine sa aya majambo ndiko dova mu bantu ga Lyduine kugenda na so wawe ga Lyduine mwananje nivyo ndashaka ukuri kandi ntumbeshe kuko inkuru ubwiwe n'umuntu arenze umwe babiri canke batatu sinibaza yuko haba harimo ikinyoma ndakwinginze Lyduine mwana mukuri mama ibi byose byabaye kubera wewe mama papa aguma afata ku ngufu sa aguma amuhohotera ngiye muri dusha asangaye aguma afata ku ngufu misi yose Lyduine sa ariko ga Lyduine ibyo byose byarabaye ga Lyduine mwana numa urabigira ibanga yabwiye ngo ntabivuga nzoca nk'ejo sa mama nacinda bihora Lyduine sa yaragukuye impuzu ga Lyduine mwananje uremera urabika ibanga ntiwavuga ga Lyduine aranyiciye umwana Lyduine mwananje barakwiciye ubukumi akakurira mwananje nzi yuko ndakuzaniye uzokubera umuvyeyi sinazi ko ndakuzaniye uzokwica nizere ko ideni wagumumbwira ndakuguriye furusana nayikuguriye ideni ryaheze. Merci rero. Okay. Kuri aka gafurusana umpaye. Murakoze cyane. Numva umenga no kubwira amakuru mashasha. Aha. Nawe wamana amakuru gasu. Apana bisanzwe. Je ku gafurusana umpaye. Ndagufitiye amakuru. Sammy no kuri je komanda guhanura ikintu kimwe nk'umugenzi. Urakora umugenzi wanje kandi uri umuhungu witonda ufise urukundo. Rero udashaka kurya mukobwa mukundana muzomusangira na papa wawe garukiriza ngaho wewe urazi burya yuko hari amajambo ushobora kuvuga ukabona neza yuko uri kurashikuza hari akantu wo kugurira inzoga ho wovuga n'ibindi. Sammy nagomba ndakubwire n'ikindi kintu utazi ahubwo we sinzi impamvu atanivyuzi urya aryamana n'umugabo wa nyina. Toka ubwo n'urusaku. Wumvise rero je ndakubwira ibintu gace baza ngo ndiko ndakubesha. Ubwo n'ububeshi. Ngaha nta muntu numwe atabiza ahubwo we sinzi n'ubwenge bwawe. Ujya mukobwa wonyene kugira nyemerere. Narinze kuvuga amajambo mva muri Matayo ngarukira mu vyashuro Yohana. Hamugacumbwira ngo araryamana na papa wiwe. Ahubwo wavuze ni make. Aha anya mu kare nta muntu numwe atabiza ahubwo ndatangaye kuba wewe atani ivyo waruzi. Gusa kimwe no guhanura mugenzi wanje ukumva nyene ko ushaka ko muzoza murashwana na papa we canke musangira ntaco bitwaye.
rero mukunzi wanje urakoze ku kanyobwa nguri ku makuru ndaguhaye uze ugende wicare uyumvire neza uyatohoze neza hama uzokora icyo umutima wawe ukubwiye kuko je shaka kwinjira mu mutima wawe ngo ndaguhindurira ivyumviro uravyumva ikibwirwa n'icumva icerekwa n'ikibona nasiboko aho imvere ayo majambo umbwivyo kugenda muhebe hajya naramase ni kubera ari kimetemetesha iyo menya sina no kukugurira ukubahuka neza neza umukobwa wanje ukamufata ku nguvu Yuvinari jewe Yuvinari wa nyoko Yuvinari bara abagabo babamawe na yemwe ho muri biburirane urabona urashobora kwere kungira nkuko mwananje bivuge Lyduine bivuge ivyakugiriye vyose kikiburirane c'umugabo ngo numugabo nararonse kumbe nikwegeye ikara mu gashambara mama wenyene warafata ku nguvu jewe Yuvinari nitwa isowe jewe kandi yambare ngo ndabivuga nzonca nyica none Ufis umvuka ufisa n'ifora yo kunyicira umwana kubera ubushurashuzi n'ubuhumbu wa muri kuramugirako ibintu biza nabi je nakufata ku nguvu wowe jewe biza nabi warafata ku nguvu wowe umwana ndeze je nakufata ku nguvu jewe Kazibe nusubira kungora mu mutwe Lyduine Kizire nusubira kungora mu mutwe Lyduine injira mu nzu fata hagashashe kiweje azanye tera hanze ubunyasi ndamukeneye ate hanze ninjiye ku murango umviriza aha ni wanje aha naho nasigwa n'umutware wanje ntuza kumpa amategeko ndagwirukanye usohoke rimwe kabiri gatatu ukurikira urutoki ntayaguha sije jewe Ivyo nakubujije kuja kubimubarira kandi usiko asanga gwaye umutima ubuca nabigushira ko ari wewe umuhitanye ni wewe wishe mama wawe ni umwiriciye ubababanyi bose muryango wose neza kubabarira ko ari uwishe nyoko wawe wagiye kumubwira ivyo twahora dukora vyose usiko agwaye umutima none rabi ivyo bice bikwega kuva uyu munsi amaraso ya nyoko ari mu gatwe kawe mu gahanga kawe ni uyagirizwa mama urabona hanyuma ngo urifuvye niwe witeye ubufuvye nta kindi kirekire kirimo niwe witeye ubufuvye ariko udashaka ko ndagutamaza ngo babanyi canke mu muryango emera ukazibe ivyo twakoze uceceke hama tubana nga muri rugo je nawe atari uko ndagutamaza mu muryango